ndashimira cyane by'imvamutima urwaruka ruri mu mashirahamwe atandukanye rwumvise yuko tumaze gutorwa ngo dutunganye rino higanwa rwafashe ya mbere kugira ngo ruze kutubwira ko rufise ico rushaka guterera bivanye n'ingabire bufise mu bikorwa tugira dukore. Ihiganwa Miss Burundi ni igikorwa gitungwanwa n'ubushikiranganje navuze bujejwe iby'ingenzi bufadikanije n'abikorera utwabo bafise ubuhinga butandukanye mu bijanye no gutegura ibiteramo nka biriya no gutegura amahiganwa nk'ayo. Rero nakaryo keza kuko abahinga batandukanye bashigikira umwigeme w'umurundikazi kugira ngo agire ico avuyemo ashitse umugambi wiwe kandi yiteze imbere ateze imbere igihugu ndetse anadandaze ishusho ryiza ry'Uburundi. Tubasabe rero ntihagire abazosubira kuba intambanyi kuri urwo rwaruka. Ni benshi baturondeye batubwira yuko babishaka mugabo amashengero yabo atabibemerera. Turinze duhaguruka turabahinga leta igahaguruka abantu batandukanye bagashaka gufasha umwigeme w'umurundikazi nta kuntu na kumwe tuba tumushakira inabi uretse yuko twifuza yuko atera imbere. Rero nibaza ko muri iri higanwa kumbure hari abatazoshobora kurizamo mugabo yakurikira mudukundire mubareke baze bahiganwe hamwe n'abandi. Kubifuje kwiyandikisha nabo ntibyakunda atari uko bibavuye ko mugabo kubera ko bumvise amajambo atabereye nagira nibutse yuko ihiganwa Miss Burundi nta mahera namwe risaba kugira umuntu yiyandikisha, nta buryo na bumwe risaba kugira umuntu yiyambare, nta buryo na bumwe bisaba kugira ngo umuntu yiyunguruze aja mu bibanza hazoberamo ibikorwa bitandukanye. Hariho ababimenye iyandikwa ryaheze bagera kuza kudusaba kwiyandikisha bitagishoboka. Twizera yuko mu mwaka uza bazoza ari benshi kuko akamo tubateye bakumvise. Abagira gatatu nifuza guhimiriza n'urwaruka ruri mu ntara hagati zo mu gihugu c'u Burundi. Abenshi muri bo bararetse kwiyandikisha kuko bumvise yuko harimo n'abanyabujumbura. Umunyabujumbura si gitangaza, umunyabujumbura si waciye ubwenge kurusha abandi, ariko wewe uzi ko wize amashuri nk'uko bitegerejwe ukaba uzi ko ufise umugambi, nta wundi muntu n'umwe ashobora gutahura umugambi wawe gusumba uko utahura wowe nyene. Mwemere muhiganwe n'abandi, Uburundi bubaziye ko vyinshi, ntimusubire gutinya. Ndabivuga kuko naganiriye n'ababura amatari batandukanye mu ntara zitashoboye kwiyandikisha. Barambwiye ko bafite ico kibazo ku bana b'abigeme b'abakobwa kuko badahora bitaba n'amanama, bumva umenga si uburenganzira bwabo. Nukuri murafise uburenganzira bwo kugira ubumenyi bwo kuja hamwe n'abandi no guhigana. Duhejeje ibijanye n'iyandikwa itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu ngaha mu gisagara ca Bujumbura tuzoheza twakire ico nokwita ama audition. Tuzobahamagara abiyandikishije bose kugira ngo bace imbere y'umugwi uzoba washinzwe bavuga ibikorwa byabo, tunabarabe yuko bafise ibikwiye kugira ngo babandanye mwihigana. Umunsi itariki 2 z'ukwa gatatu nyene hazokwakira uwundi mugwi, ni kuvuga ngo tuzokwagira igice ca mbere bashika 53, igice ca kabiri c'abashika 52. Uko bazogenda barakigwa hazosigara 30 ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri hasigare 30, biduhe igiharuro c'abantu 60 bazoca babandanya muri quart de finale. Tuzoca tugenda mu ntara ya Gitega itariki 5 gushika itariki 8 aho bazoja muco no kwita umwiherero bategurwa kugira ngo bikunde yuko habaho quart de finale izobera mu ntara ya Gitega. Tuzoca dusubira tugende mu ntara ya Ngozi ku itariki 19 gushika itariki 22 z'ukwa gatatu, naho nyene habo umwiherero uwundi mugwi ushobore gukorera mu ntara ya Ngozi. Aha gatatu tuzokorera ni mu ntara ya Bujumbura ku itariki 2 gushika itariki 5, naho nyene hazoba umwiherero wa utuma turonka muri quart de finale bandi. Iyo mwiherero yose iheze hazoca hasigara abantu 30 bazoshobora guca baja muri demi finale ya Miss Burundi. Hagati ya demi finale niyo quart de finale izoba yabaye hazoba kugendera intara zitandukanye ndetse n'ibibanza vy'iratiro Uburundi bufise igice ca mbere cavyo. Tuzokwakirwa n'abantu benshi batandukanye kuko bariko baratwitegurira. Mu byo tuzokora harimo ibikorwa rusangi, mu byo tuzokora harimo gutanga ubukoresho bakoresha mu gihe c'ubutinya nka mu mashuri afise abigeme batishoboye cane. Mu kwezi kwa gatandatu
tuzoca dusubira tuje mu mwiherero kuva itariki 14 gushika 20 ngaha Bujumbura hace haba demi finale ya Miss Burundi itariki 25 z'ukwa gatandatu nyene gushika ku itariki 30 hazoheza habe gusubira gutemberera Burundi ku ruhande batazoba bagiye ko mu gutegura igihe bazoba bariko baratembera ubwa mbere itariki 19 z'ukwezi kw'indwi gushika 25 niho bazogenda muri wa mwiherero ukomeye ubategurira finale ya Miss Burundi bikaba bizobera mu gisagara ca Bujumbura. Turamaze kuronka abantu batari bake bashaka gufata mu mugongo ivyo bikorwa. Turafise amahoteli atandukanye yamaze kwitegura n'ayandi akiri karaza, harimo Source du Nil, harimo Sunrise, harimo Jerusalem Hotel, Hotel Ruhuka n'abandi batatu bagira basinya amasezerano muri iyo minsi iri imbere. Turafise agence de voyage yitwa Lucky Tours and Travel izo riha itike yafashe mu minwe itike ya Miss Burundi Bujumbura Addis Bujumbura igihe azoba agiye mu gikorwa catunganijwe na Visit Oromia kimwereka ingene abantu bashatse kumenyekanisha no kudandaza ishusho nziza y'igihugu cabo ingene babigenza n'ingene bikorwa mu mahanga. Turafise amashirahamwe atandukanye harimo Teko yatanze ubushimwe imashini nyabwonko kuri Miss Burundi, amateleviziyo kuvyegera vyiwe, amatelefone ngendanwa kuri Miss Development na Miss Populaire ndetse n'abazoba bari muri finale. Turafise The Pride of Strong Women yatanze udukoresho nkenerwa kubigeme mu bihe by'ubutinyanka kuva ihiganwa ritangura gushika aho rizoherera. Turafise Assurance Bic yatanze uburyo. Turafise Boo Dental Services yatanze amaservice ajanye no gutunganya neza mu kanwa amenyo. Turafise Kira Hospital yatanze ico no kwita bo bayita maxi check up mu kirundi ngira umuntu yovuga yuko ari isuzumwa y'umubiri ingwara zose zishoboka harimo no kubaha abaganga babinonosoye baganira mu gihe ho baro basanze hari ingwara afise. Turafise uruganda ruhingura amazi yitwa kandi rwatanze uburyo bwongera rutanga n'amazi azokoreshwa mu higanwa kuva ritangura gushika rihere. Ni benshi cyane rero bazobandanya basinya mu minsi iri imbere kandi tuzogenda turabimenyesha nkuko dusanzwe tubikora ku mbuga ngurukana bumenyi za Miss Burundi n'iza Ingomage ndetse n'izabo bose tuko turafashanya. Twateguye yuko hazoronka abantu batanu aribo bazotsindira iyi Miss Burundi, ari Miss Burundi ivyegera vyiwe bibiri, Miss Populaire na Miss Development. Siko vyahora mu bushimwe twarashizemwo imodoka igendeshwa n'umunyagankuba navyo bigere bibaho ndetse n'ibindi bitandukanye. Umunsi wa mbere tuvuga ihiganwa rya Miss Burundi ntitwashotse tuvuga ibyo azohabwa byose. Twaruguruye amarembo uwuza afise ico ikimwunganira turamureka akagitanga. Mwumvise aho tugeze uno munsi n'abandi bariko baraza tuzogenda turabibamenyesha. Bisigure ngo turifuza by'ukuri kurugwaruka ruronka amahirwe akwiye. Mwumvise abahinga batandukanye bazotanga inyigisho zisanzwe zirema umuntu kandi yazifashe hanze zimutwara amahera menshi cyane. Bazozitanga ku buntu, bazoherekezwa. Iciyongeyeko bazoronka n'amasertifika. Amasertifika azohabwa abafinaliste ni 15. Murumva ko hahora hahabwa ubushimwe 4, twebe twahaye 5 kandi 15 bazotana amasertifika ashobora gutuma imigambi yabo ifashwa n'abandi bantu bose bashobora gutanga amafinansi. Bisigure ngo akarusho kariho nikabuze n'ibindi biriho. Murakoze. Twaravuze yuko tuzoberekeza mu kiringo c'umwaka wose kuko n'abo bantu bose bariko barabirira amatike y'indege ni kugira ngo inyuma yo gutorwa bazogende kugenda bakarisha ubwenge haba mu bijanye no kudandaza ishusho nziza y'igihugu biciye ku kuraba ibyo abandi nyene babikora aho muri Ethiopia n'ahandi. Hariho ibijanye no gukurikirana imigambi yabo igenishirwa mu ngiro kuko mwarabonye ko twanditse mu misabwa yuko ategerezwa kuba afise umugambi umuntu ashobora gushira mu ngiro mu mwaka umwe, gutangura gushira mu ngiro mu mwaka umwe. Ni ukuvuga ngo ntibiguma mu vyiyumviro, tuzobereka ingene babishira mu ngiro. Ababigishije bakiri mu mahiganwa nibo bazobandanya baberekeza kugira ngo bashire mu ngiro ico gikorwa cabo, hanyuma tugende turabaherekeza ku ntambwe ku yindi kugira ngo bashobore gushika kure.
dusanze hari ico guhinyanyura tuzoheza tubikorere ko navyo nyene tumufashe kugira ngo nihagera amezi 12 n'ikiringo cabo cose ca manda azashobore kuvuga ati narashikanye ibi vyabaye intambamyi ariko ngiye guhinyanyura. Kubw'ivyo hariho ivyo tuzoganira n'abavyeyi babo kuri bajya bari muri finale. Ni ukuvuga ngo hariho byinshi tuzobasaba bisaba yuko aguma ku butaka bw'u Burundi ico kiringo c'umwaka kugira ngo bikunde ko babandi bamwigisha bamwigisha bikunde ko uwo mugambi ushirwa mu ngiro. Nkasozera nterakamba abantu bose bakorera mu Burundi n'abakorera mu mahanga kugira ngo bagire ico baterereye by'ukuri duterere mu iterambere ry'uyu mukenyezi ry'uyu mwigeme uyu mukenyezi w'ejo hazoza kugira ngo by'ukuri nawe agire ico aterereye mu mbona kazoza y'u Burundi ya 2040 2050. Nkarangiza mvuga nti twese hamwe ingo tujanye.